Afrika turakwiye kwigenga kuraba uburyo bwose twibeko mu kwibako ntivyo bagihutihuti nariko ndavuga ko nashimye cane gose ingingo wahora twara Burundi yitwa Pierre Nkurunziza yari yarafasha ati mwe muza kumpagarara ko gakanu nkande kandi yavuga ukuri ati muza kumpagarara ko gakanu nkande jewe ngo muraba kantu kose mfashe aka decision mfashe muce muvuga ngo ndafata ngo ndagufatira ibihano ndakubwira tishaka mu bifata iyo ngingo ni nziza ku munyafrika kuko nawe natwe nitugenda kubaraba ngo parlement yanyu muyigize iki umugambwe uyu wa extreme droite canke gauche canke iki tumugize ni umva barashamwe agasuzuguro nico gituma kandi bagashiramo kubera bavuga ati ndaguha amahera yanje ndagufasha rero Afrika duheba amahera yabo muga yaheba tubanza dusubira inyuma twanira amakontra yabo yose twagiranye ajya amakontra nigeze kuvuga amakontra usanga abakoroni bagize kontra n'igihugu cya Afrika kuzo ko exploiter minerais zabo imyaka 500 avec nuzenya contrat tacite no kuvuga iheze iyindi zo bitangwibwa nyine ata signature yindi sueko niko bari barazigize izo kontra abakoroni n'ibihugu bari bapfukamye mu nda ivyo rero tukabanza kuraho tukazifuta zo kontra urabona kandi undura uravye no muri nko mu bihugu 14 abafaransa bakoronije bagafata ubutunzi bwabo mu minwe l'économie kubera gukora amafaranga bayakora iwabo rosefa ntibibaho avec sindi mu économiste mugabo narumvise des économistes bariko barabisigura ko baca bayafata ko ikori bagira iki babisiguye vyinshi cyane ugasanga n'ingorane ugasanga amafaranga y'ibihugu vya Afrika rosefa ifasha banki la banque centrale y'abafaransa gusumba amabanki y'ibihugu yakoronije ico ni kintu kibi uvuga ngo warikukiye ugaguma ekonomi iri mu kwaha mu minwe y'uwagukoronije iyo c'est independance nivyo na Ibrahim Traoré yama ariko aravuga tube independent nabo urabona ko baca bamugwanya kubera iki bamugwanya kubera bazi ivyo ariko aravuga ko ari ukuri kandi ko hamwe bo bikurikiza boca bacuka boca bagogwa cyo ituma rero twibeko ahubwo bunye na Donald Trump wo muri Etazi nariko aradufasha yariko araduha yaraducisha ubwenge kujya kuntu yugara ibintu byose bloka abanyafrika ijya n'ingingo nziza cyane ego ijya n'ingingo nziza cyane gose ahubwo byari bikwiye guha akaryo abanyafrika bace bafatiraho babifatireho barabe bavuga ati cette fois reka twibeko kandi bo kwibako ati kubwira twibeko uyu umukoroni w'umunyamahanga ariko arafata manuze yacu amaminere yacu niwe exploiter wagira iki twagiraniye contrat irimwe amanyanga tuyafute tuvyigirire twebwe nyene ugaca mugabo rero subiye inyuma nkuko nari nabivuze l'éducation bafate abahinga urana ko abahinga abazungu babigisha agaca muguma uwo yashimye ati ubu umuntu azodufasha yoteza imbere bariyaranje akagira uburyo bwose ntazogaruka ino kugira ateze imbere igihugu yavuyemo ati guma ngaha turaguha amafaranga ushatse yose turaguha amakondisiyo meza ugume ngaha ivyo rero abanyafrika nivyo bateza guca bakorerako bakiyaranje bakarondera amafaranga y'abahinga nk'abo abahinga mu vy'ubutare abahinga mu madomene yose ati ingo ukore tuzogufata neza tuzoguha manuze tuzoguha uburyo bwiza bwo kubaho ugume ngaha kuko ari umuhinga uri umuhinga
hakaba umuntu agukoresha ntaguha amakondisiyo meza haje ubundi aguha amakondisiyo meza uzoragenda. Turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse nkuko mubimenyereye ni kwa kundi nyene ni Blaise journaliste international emblématique uwo mubona imbere ya kamera nawe no mwarimu wa za kaminuza yitwa Bitsure Jean Claude turakwakiriye mu bwami bwa Télé de la Richesse kandi ndabaramukije nturi mushasha uri musangwa muri Télé de la Richesse ariko no munsi ugarutse tuyaga ku kindi kibazo ikijanye n'ivya panafricanisme nibaze yuko nawe uri mu panafricaniste ego hama uno munsi abantu bumva panafricanisme bo kumva iki panafricanisme ni iki? Panafricanisme ni doctrine ivuga ko umuntu yo kwibona nk'umunyafrika apana kwibona nk'uwo muri ico gihugu avukamo mugabo abona neza ya Afrika yose. Ya aho nyene tukiri ngaho vyagenze gute kugira ngo Afrika yisanga ari wo mugabano Kenye muri kino kinjana ca 2021 mu gihe mu kinjana ca 14 ari wo mugabane warukize gusumba iyindi migabane? Urakoze kuri ico kibazo. Nazi ko nagomba kumenyeshe ko mu kinjana ca 14 nyene uvuze Empire du Mali Empire du Mali cyo bita Empire du Mali cari igihugu kininiya carimo ya Mali ubu Senegal za Guinea zose zarimo muri Empire du Mali. Afrika yari iteye imbere gose n'imbere y'kinjana ca 14 tuja ko biraba reka turaja kubisubiramo tubivuge nko muri Egypt ingene yari imeze ico gihe ariko tutanguriye kuri iyo kinjana ca 14 wavuze muri Mali hariho kaminuza muri Mali hariho abadandaza bava muri Mali bakagenda hari troc bien sûr ntiyari bwabe commerce moderne bakagenda mu Buyapani muri Inde kurangura abashinwa bakaza muri Afrika na cane muri Empire du Mali niyo yari iteye imbere cane barambara impuzu naho uzi ko twebwe ngaha ababirigi baje abadage baje muri 1890 na kangahe abadage twe badusanze tutambaye impuzu muri Mali ico gihe muri Empire du Mali ico gihe barambara impuzu bafise impuzu nziza bakora bonyene no kuvuga ko bari bateye imbere bari bafise kaminuza bari bafise abantu biza ba intellectuel Afrika yari iteye imbere cyane gose gira imigenderanire n'isi n'ibindi bihugu n'ibindi bice byo ku isi hanyuma kubera iyo troc ubwo rudandazwa yagira n'ibihugu bitandukanye Ubuhinde Ubushinwa n'ibihugu by'Abarabu bitanguye kubona potentiel iri muri Afrika batangura kuza comme aba missionnaire islamiste bazana Islam kugira ndakwereke ko ibintu byatanguye kuyangara cyane gose kubera amadini abanyamadini yaza ko badaja gushavura batanshavurira kuko nukuri aba islamiste baraza aho baje imbere babaye aba précurseur ba esclavagisme nkuko ubizi n'abakatolika baje bari aba précurseur ba colonisation aho niho Afrika urumva icitangura kuja hasi aho babona abantu bashobora kubagura naho by'ukuri uzi neza ko muri periode esclavagiste aba esclave bagurishwa n'abanoire bagenzi babo abatware babaha amahera canke ibindi bintu en échange y'aba esclave baja kurima muri États-Unis naho uratse ko kugira bashikeyo aba Européen kenshi barabagura nabo bakaca babagurisha muri États-Unis kugira baje kurima aho niho umunyafrika yatanguye gucuya batanguye kubatwara la main d'œuvre bakagenda bagatangura kubentimida
bereka yuko ari abantu bo hasi umunyafurika aca yishiramwo wenyene ko ari umuntu aciriritse wo hasi abona ko hari uwundi muntu amusumba munini umwarabu umu-esclavagiste umu-européen w'umukolonisateur Afrika rero itangura kuja hasi gutyo abakolonisateur baje baca batangura gushiraho amakontra ni naco rero kicanisha Afrika cane bashiraho amakontra y'imyaka 500 y'ibihumbi bingahe de kontra zo za extradition y'ama minere yo guca ibiti nko muri Centrafrique hariho ibiti byo mwishamba naturel byinshi binini usanga ari kinini cane gose gifise rozenya circonference yacu ari nini cane gose kinini cane gose nk'ivyo abafaransa nibo babica ku bagatanga ubusabusa donc Europeo catangura n'abana batangura gufata marishese ya Afrika umva bafatiye no ku makonta kuzoza batwara arasuruse ingorana ku buryo umunyafrika ari ngahonye rususoro canke la forêt yiwe ataca yibazako urumva ngaho umunyafrika niyo yacangiye d'abord bamushize hasi psychologiquement yibona ko ari ansuzo amabashira hasi mu by'ubutunzi batwara byose Afrika baca bumva atanguye kugufata ko agusumba baca bakorompa no dirigeant bakaguma babaha demiette bakamutungisha hamwe usanga umukuru w'igihugu atunze gusumba abanyagihugu bose atwara asumba igihugu cose murabizi nko muri Zaire ya Mobutu kera Mobutu avuga ko ari afise amafaranga asumba ya Zaire ugasanga aho rero niho Afrika yaciye igenda kuba nabi kuko uzosanga babakuru abategetsi b'ibihugu akora avuga ati njana amafaranga mpe mon maître umukolonisateur akarorero ngaha notanga urazi hariho interview yabaye mu minsi heze ya Laurent Gbagbo ariko aravuga ingene Jacques Chirac yahora atwara Ubufaransa ndamunzi yateza kumuha amafaranga umva amafaranga ateza kuva muri Côte d'Ivoire aja kwa Rochef muri Bufaransa ivyo ari ibintu bibi cane cyo usanga rero wa mu chef de l'État ariko akora aha amahera wa muzungu hariya wa mukoroni bagaca yibagira kubaka ishuri kubaka hopital kubaka ibarabara kubaka n'ayandi ma infrastructure kurondera amatara kugira igihugu kigira amatara abantu bose bashaka gukora n'imyuga mito harimo gusudira no kubaza no kumwa ivyo byose ni aho rero umva Afrika yateza kwisanga hariya kuko usanga Afrika ivyifise biriko biba exploité n'umunyamahanga muzungu hariya canke umwarabu muri bihugu usanga bifitanye ubucuti bwa kera n'abarabu bazanye amarorije naho rero usanga bica biba nabi aho Afrika isubira inyuma muri vyose ugasanga amahopito meza aca yubakwa hariya mu Occident ukeneye kwivuza akarinda kujayo umwana akeneye kwiga heza akajayo wowe usigura gute Afrika imaze haheze imyaka 60 yikukiye mugabo ugasanga amashure meza no kubanza kuja hariya urabona umufaransa aza kwiyandikisha muri Université du Burundi canke muri Université de Tanganyika nta numwe mugabo ngaha anye uramaze kubona iyo hari bya bindi nimba ari Campus France abanyeshuri bacu bose ko basanga hari anye ukamurondera ukaja mu ishuri kwigisha ukamubura yagiye gutonda hari yakorondera impapuro zo kuja ngo hariya ugasanga nanayironse ni ngorane ni kibazo naho rero umva Afrika umva twarisuzuguye duha vyose abakoroni bagumana ama strategie kutumanipira ugasanga baza kuduhagararako
ngaha amatora yabaye canke ibiki vyabaye umuzungu acaza agafata ijambo mugabo mu Faransa urabona umunyafrika yagiye kuvuga ati no vyagenze ngo hagarikira amatora canke uko minduru ngo vyagenze mwagize nta n'umunyafrika aravuga ngo mu gihugu iki niki hariyo demokrasi canke ntayiriyo ikindi naco urumva bagashaba bashiraho ama mesure twebwe tukaguma turi down nyene musi yabo tubifata gutyo nyene nk'ubunye umunyafrika ashatse umuzungu ashatse mu occidental ashatse kuza muri Afrika aravyuka mu gitondo akavuga ati est-ce que cet après-midi noja mu Burundi noja muri Congo noja muri umunyamerika canke mu Faransa canke mu Mwongereza canke mu Biriki ati noja muri Mali abasha canke noja muri Senegal ko hari akantu nkene kubera mfise amafaranga yo kugura itike ngende kunuze ngura itike direct nta visa saba mugabo ngahanye wewe uzobukeneye en service en Belgique en France aux États-Unis au Canada ntuzogenda uyironse rero nivyo birimwo mu byo abanyafrika kwisuzuguza kubera iki tutagira la réciprocité ntidushobora kugira la réciprocité kubera iki bya bindi bigaruka hahandi bimwe twavuga kare kubera tubatega amashi mufashe iki kandi ibyo badufasha baba bikuye ngaho iwacu donc baduha mu vyacu kubera iki ntushaka nawe ngo yagwiza ama mesure de restriction ngo do visa ngo ntujeyo nawe ngo ucumufatira wewe ntushobora kubigira kubera wibaza uti arampa amafaranga aranyima amafaranga aranka kumfasha ibi n'ibintu nico urumva nico na ujya mu president w'umujene wo muri Burkina Faso Ibrahim Traoré amaze imisi avuga urabona ko abaccident baca muduga kameme biyavuga n'ivyo nitwihagarare la réciprocité umuzungu aje agavuga ati visa sinda yiguha kubera amacondition nawe fata buri gihugu cya Afrika fata nawe en contrepartie uvuga uti wewe application y'amamezuri ya visa kubera hariho kameme naho bima abantu ngo bogumi wabo bogiriki hariho abo bima usanga yari afise ikintu gikomeye agiye gukora gikomeye kandi atana umugambi imbere afise kuguma hari rega si bose bagomba kuguma iwabo hari babifitiye imigambi yo ngaha canke avuga ati je sinoja kugorerwa hari ntangura ubuzima nuvo kandi mfise ubuzima ni bafate rero abanyafrika les pays africains bafate zijya mesure igihugu ati wewe wafasha ya mesure ya nana bafate na la liste nanje fashe les mêmes les mêmes exigences kugira nawe umunyagihugu wawe azoze ngaha azonza kwizibiye dosiye yawe tuziga gucyanye kandi dushatse tubonye bidakunda tuzomwima kameme niko kwihagarara none utihagaze gucyonye ico nyene caviza tukiri ngaho hari umupanafricaniste akaba n'umushinga amateka muri Afrique du Sud yitwa Julius Malema sinzi ko kunda gukurikira ama discours yiwe dafuwa passe narumvise ariko ari doga avuga yuko bamwimye visa yo kuja muri Angleterre yo kuja mu Bwongereza hari abanyeshuri bo muri Afrique du Sud biga mu Bwongereza bari bamutumiye kugira ngo azogende kwifatanya nabo mugabo ubwongereza buramwima visa yuko atopfa bahonyoreye mu gihugu ngo kubera avuga nabi abazungu jere ico kintu nagumye ndacyumvira eske kubera iki natwa aba president wo muri Afrika batofata embargo natwe bavuga ati natwe twapritsuko uno musi igihugu cy'Iburaya kirakugarira ambassade akakubwira ati ta mugabo ntushobora kugara ambassade yawe je nico nariko ndavuga ko haba mesure de réciprocité kugira twihagarareko kandi ugira twihagarareko ikintu cambere dukwiye kugira ifoko dutangura ndashima ibintu yari yagize nuko byari gihuti Pierre Nkurunziza yahora atwara Burundi yari yafashe ingingo jewe nari nashimye cyane gose nziza cyane gose gusa nuko urumva wasanga n'ingingo ibije tutari atari system twari tumenyereye Afrika turakwiye kwigenga kuraba uburyo bwose twibeko mu kwibako ntivyo bagihuti ndariko ndavuga ko nashimye cyane gose ingingo wahora twara Burundi yitwa Pierre Nkurunziza yari yarafasha
ati mwe muza kumpagarara ako gakanu nkande kandi yavuga ukuri ati muza kumpagarara ako gakanu nkande jewe ngo muraba akantu kose mfashe akadecision mfashe muce muvuga ngo ndafata ngo ndagufatira ibihano ndakubwira tishaka mu bifate iyo ngingo ni nziza ku munyafrika kuko nawe natwe ntitugenda kubaraba ngo parlement yanyu muyigize iki umugambwe uyu wa extreme droite canke gauche canke iki tumugize ni umva barashamwo agasuzuguro nico gituma kandi bagashiramo kubera bavuga ati ndaguha amahera yanje ndagufasha rero Afrika duheba amahera yabo muga yaheba tubanza dusubira inyuma twanira amakontra yabo yose twagiranye ajya amakontra nigeze kuvuga amakontra usanga abakoroni bagize kontra n'igihugu cya Afrika kuzo ko exploiter minerais zabo imyaka 500 avec nuzenya kontra tacite no kuvuga iheze iyindi zo bitangurirwa nyine ata signature yindi iseko niko bari barazigize izo kontra abakoroni n'ibihugu bari bapfukamye mu nda ivyo rero tukabanza kuraho tukazifuta zo kontra urabona kandi undura uravye no muri nko mu bihugu 14 abafaransa bakoronije bagafata ubutunzi bwabo mu minwe l'économie kubera gukora amafaranga bayakora iwabo rosefa ntibibaho avec sindi mu économiste mugabo narumvise des économistes bariko barabisigura ko baca bayafata ko ikori bagira iki babisiguye vyinshi cyane ugasanga ingorane ugasanga amafaranga y'ibihugu vya Afrika rosefa ifasha banki la banque centrale y'abafaransa gusumba amabanki y'ibihugu yakoronije ico ni ikintu kibi uvuga ngo warikukiye ugaguma ekonomi iri mu kwaha mu minwe y'uwagukoronije ivyo iyo c'est independance nivyo na Ibrahim Traoré ariko aravuga twe independent nabo urabona ko baca bamugwanya kubera iki bamugwanya kubera bazi ivyo ariko aravuga ko ari ukuri kandi ko hamwe bo bikurikiza boca bacuka boca bagogwa cyo ituma rero twibeko ahubwo bunye na Donald Trump wo muri Etazi yariko araduha yaraducisha ubwenge kujya kuntu yugara ibintu byose abloka abanyafrika ijya n'ingingo nziza cyane ego ijya n'ingingo nziza cyane gose ahubwo byari bikwiye guha akajyo abanyafrika bace bafatiraho babifatireho barabe bavuga ati cette fois reka twibeko kandi bo kwibako ati kubwira twibeko uyu umukoroni w'umunyamahanga ariko arafata manuze yacu amaminere yacu niyo exploitani wagira iki twagiraniye contrat irimwe amanyanga tuyafute tuvyigire twebwe nyene ugaca mugabo rero subiye inyuma nkuko nari nabivuze l'éducation bafate abahinga urabona ko abahinga abazungu babigisha agaca muguma uwo yashimye ati ubu muntu azodufasha yoteza imbere bariyaranje akagira uburyo bwose ntazogaruka ino kugira ateze imbere igihugu yavuyemo ati guma ngaha turaguha amafaranga ushatse yose turaguha amakondisiyo meza ugume ngaha ivyo rero abanyafrika nivyo bateza guca bakorerako bakiyaranje bakarondera amafaranga y'abahinga nk'abo abahinga mu vy'ubutare abahinga mu madomene yose ati ingo ukore tuzogufata neza tuzoguha manuze tuzoguha uburyo bwiza bwo kubaho ugume ngaha kuko ari umuhinga uri umuhinga akaba umuntu agukoresha ntaguha amakondisiyo meza haje ubundi aguha amakondisiyo meza uzoragenda